nawe ufa kubera umudemu apa abademu mwebwe munajijwa moye mbo umukobwa rimwe rimwe bavuga ngo umukobwa ni mubi ariko burya nimba je ndagukunda ndashobora kwitanga ikimazi cyubaki kuvuga ati harabaye je no kwigura wewe ayoke amahara arabonetse je no kwigura vraiment yive kweli nga hapana kucuruza umusubizamwe nguma ndabisubira turi muri etage ya kangahe ko no kwikoroka kwera wewe none sasa zinzi izi pod ufise uraja gusigura kubera ora ugiye muri iriya klima uramaze kubona ugiye muri climatiseur agafresher ugira sindaje muri climatiseur nari uramaze kuja muri sauna dinde no ata climatiseur barayijamwo canke barayatsa ukaja musi yayo urayijamwo mesa turacanganyana none burya ugiye mu muduga climatiseur yatse wigiyemo ante tayo nta kirunduzi nguraja muri climatiseur ni kirundi oya ico caje n'indege kuyijamwo ugo ruri mushaka kuvuga gwaje n'indege kuko ntaco mbwira climatiseur mu kirundi WhatsApp abakunzi ba Impower TV turabaramukije cyane tubifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose ni Ornera kuri micro tukaba turi muri Impower TV ikibanza ni Amaria Lux Hotel mu gisagara ca Bujumbura ikibanza ciza cyane ushobora kuronka ico ufungura ukaronka icunywa aho uryama uruhukira ahantu heze cyane kandi muri centre ville no kuvuga ngo circulation ziroroshe ego ni muri Amaria Lux Hotel ntimwitinye akabeyi ni top ntimugire ikibazo na kimwe ego turi kumwe n'abatumire badasanzwe na gatoya hariho umwigeme niba atari umwigeme araza kunkosora n'umusore niba atari umusore nawe araza kunkosora tuza kubaha akanya kugira ngo batubwire tuganire ku bintu bitandukanye byabo twize ko muza kunezerwa tubibutsa kandi kugira subscribe kuri chaîne yacu ugire like ugire commentaire niba ari cyo twunganira canke ari cyo duteza gukosora mubona ko twokora mutugirire commentaire murakoze reka rero duhe kaze meri buryo canke bubamfu uyu na uyu nani mkubwa miye chef okay kwa kibitanganiza ko imfura kenshi turikunda nimba utari imfura umuhererezi numbaza okay je rero ndababwira turi kuri extreme zibiri kuko ngaha hari imfura and umuhererezi hano nyarumva je sinzi ukuntu biza kugenda you guys ofete imbere ko je nivuga kamanda kubwira ikintu kimwe ego burya iyo uri umuhungu mu bakobwa babiri mbona wamenda naanza ni watangura acha yidondora ivyo vyari vya kera oya ega uramenya ko mufite 30% 30% ziki ziki biganyere kandi uzokwibuke yuko bon kabasi mbane nivuga kandi ivuge tagwa akanya wivuge nitwa Ivan abakunzi ba Impower TV ariko ndafise nagatazirana vuga byose najyari indi rimwe bagutazira muhira afana ryo muri ville rimwe ryo muhira hajya muri quartier nyene byari ndafise amatazirano menshi nangorane hariho komiseri sawa hariho okay nyumba 10 ivyo biti ayo mazina y'ibiti ufise nayo dushaka tubwire izina witwa gute mu mibereho ya misi yose nitwa Ivan abivuze ariko agataza bazi benshi Ivan okay umva rero ngiye kuri mikro Ivan on mic turagwaye kaze Ivan muri studio za Impower TV murakoze cyane twizeye ko tuzana ibintu byiza cyane abakunzi ba Impower TV bataza kuboeka urazi cyarico oya uraza abantu twavuke ugatumba ibyo bisi ibyo si byo Bujumbura okay uyu ari bubamfu bwanje ni Ivan numwe mu ba subscribers bacu akaba yarashimye yuko twakorana ikiganiro tugatera blague nyene tukaganira ego uburyo bwanje naho hariho umukobwa akaba yitwa Samantha turagwaye kadi merci
nanje ndaryohewe kuba nagendeye muri Empower TV yego wa Okay, rero turafise akajo kamwe dushaka kubanza gukina ariko imbere yuko tugakina nizere ko mumeze neza Iva umeze neza ndaho sofi inyota gusabona uranyotewe okay aha turi muri Amaria Lux Hotel uraza kuronka icunwa t'inquiète pas nta kibazo Samantha umeze neza yego en fait je signoté ko naje nyo icayi hama nagize chance yo gukomanda akantu ngaha muri Amaria Lux Hotel so mvada ahandi bien ariko nera neje ko basi ko mutavuma hasi niheka ku mugongo wanyu nanje akankomandira basi Samantha ivyo biraza mu nyuma nawe ega urahwereye ndapfa ndahwera mama none deja namaze kumara akamoto deja okay reka ibibazo ngira ndakubaze ni wavyishura sivyo nzoba ntsindiye uzoba utsindiye ikinyobwa cagute unyikiye bagora byo kuvuga icyo ushaka gusa ngana mivinyi yayo icyananiye n'amata yonyene okay ikibazo ca mbere ko ari ca mbere ufise inyishu hafi aza kwishura muga ibisigaye ni jewe nza kwitorera abishura sivyo oya hatangura Samantha ko je mu ishuri nicariye inyuma ne ndavyibutse neza kwera bijya bipusieri nyene bati prof moi à la derrière tu kifaza takenze à la derrière c'est quoi à la derrière à la derrière bo sindiko ndabatwenza we n'ubundi tiwa turatwenga tuvuze à la derrière Samantha à la derrière ni he inyuma kuri ban pipite okay ikibazo ca mbere ni question et réponse donc ndaza ndabaza zomunyishura kandi mugasigura sivyo si ibibazo bigoye no vyinquiète pas mugabo yaza kugenda neza okay murizera yuko habaho ari ibintu bikundwa kuvuga cyane surtout muri Afrika ibintu vy'amajini imizimu murizera ko bibaho apana kuvyizera murizera ko bibaho bon je nibaza yuko bibaho perso sindabibona canke ngo mbona ahantu byabaye mugabo bon ndavyibuka like tukiri abana uribuka ko mwijoro sinzi ko byagushikira muga mwijoro je sinaja muri toilette bon kubera mbaza kubera iki uraza abana bakubwira ati ukaja muri toilette mwijoro biragutwara hari ikintu kiza kugutwara je na chande sida gusoma umva muri make uremeza ko bibaho birabaho nera ikaenda kwishura ivyo bintu vy'amajini sivyo nivyo bavuga ngo vy'amangetengete nivyo bavuga vy'amangetengete vy'amangetengete nivyo vy'amajini shaka umpe difference bon Jacques amangetengete d'abord nayo nzije namanda vyumva ibintu vy'amangetengete bon utari imvukira ofite jina kukumva ugatumba ego uko tuvuze amangetengete n'abantu bakoresha imiti d'accord by'abantu bakoresha imiti ndumva bafite n'isano Samantha like nico kimwe ibintu by'ibiganza kwa okay aho Samantha tuko tatahura reka ndakubwiza ukuri kuko bashobora gusanga Samantha ari umukizwa je nkaba ndumumezirma sivyo undi ugasanga no adventiste I don't know sindabizi kuko abantu tubayeho dufise ukwemera gutandukanye sivyo ga Samantha ushaka gusaka ko Samantha baroga je suis sérieux. Non, exemple. Ni bishe bisigura yuko twe turoga. Ugasanga twebwe iwacu. Naho ba Samantha badutuma ibishetani ntibidufata. Ivyo birabaho. Sivyo? Ivyo birabaho ijana kwijana. Yego. No, kwa ba Samantha. Ku ibintu by'amashetani. No, ku ibintu by'amashetani bibaho. Biriho. Imva ceshaka guha akarorero ndanagusigurire ko ivyo bintu bivuye no kwemera ko umuntu. Uje ushaka gusanga je uroga ndagenda ijoro nta bantu urumva baba bakorose ku rutaro gaho nera ujya mu urutaro rero aciye nk'iwabo ko bayiva bagasanga se wayiva afise ububasha busuma ubwiwe deje cukoroka donc we mu majambo make uravyemera je ndavyemera ko bibaho bien sûr hariho documentaire imwe nigeze kuraba kuri YouTube
bavuga igihugu vraiment mugani muri Asie igihugu vraiment sindacibuka kuko ariko nturaja oya nabiravye kuri YouTube natwe wagiye ngo orunango ngo ni Italiano ariko urashaka mbe ko umaze kuja oya muri Italy si muri Asie nivyo si muri Asie c'est ça ako je namaze gukora ku ndege sindavoyaje nta ngorane uzoyurira n'ibisanzwe urazi izi video okay so iyo video iyo documentaire naravye bavuga yuko muri ico gihugu hariho ibintu bitwa les elfes uramutse ukora amafilm harimwo aba elf aba elf rero n'utuntu abantu donc ameze nk'umuntu muga ugasanga gera nko ngaha ni tellement ni gatoyi ku buryo ushobora kumucako ntashobora sishaka kuguciramo mugabo jemera ukabana aribo bagufi parce que aba elf n'abantu barebare oya rero ngira ntitwaravye dessin animé zimwe oya si dessin animé ni documentaire c'est long ibyo twagize ngira ntitwaravye ama documentaire hamwe cyane ntitwaravye bimwe kuko jemera ukabana bari bagufi hama ba elf ari barebare mugabo jumwe bandanya swat izo dari dessin animé je ndiko mvuga vie réelle ibintu vyabaye sivyo donc abo bantu bariko baratambuka uri kuratambuka saba umuntu wese ashobora kubabona donc hari abantu usanga afise amadon ibitwebwe twita yuko ari like umuntu atabari normal ugasanga afise donc muri ico gihugu hari abantu bafise don yo kubabona abo bantu ugasanga nk'ubonye bagutwaye kuvisitaho abo baba elf baba bacha bakubwira ngo numuceko ngo reka ngo uramuhonyora ngo ntakira kimwe uri kurabona Jean bajya bavye abavyeyi exact ivyo bindi nakubwira rero umva no watubajije ikibazo aravyemera kuko bakubwira ati abantu wa mugabo abantu uci kuri ndera naho ntumuceko oya je sinavuze ko ndavyemera ndiko ndababwira yuko oya je kuko urumva deja no muri iyo video ntibabakwereka sorry gatonyane uzobabekesha mafilme banatudanganya mama si film ni documentaire ni ibintu ari vya vrai la réalité none ari vya vrai sivyo none swasika kama mangeteke na kuwaga kweli mangetenge na kuwaga vraiment mugabo sinzi none bakubwira ati ntuce kwijya meza sivyo yameza ntuyiciko okay wowe uri kuragenda bien sûr ijya meza ntabona sivyo ako ndumva nka samata akubwira ati Ivan ntuce kujya meza abantu akatayi wakadataye uri kurabona ivyo bintu ya mangetenge turumva kahati ibintu bigoye cyane kandi ngamu gisagara ca Bujumbura ndera ndakubwiza ukuri beshi barakoresha imiti ati kubera iki buryo ntuzobone abantu bagenda mu ibarabara buryo ntibaba bari hamwe bose wazi ko umusho usanga ari muri mu modoka imodoka ya mbere zimiga mu ndi ntazonzi ariko je ndavuga ati nka jewe nko kuri jewe ndi nko muri V8 ngo ati ufuko V8 ndafise imodoka wazi ko shogenda muri V8 kuri condition za hatari ntutange lift ukamuyoza imisi yose donc ama condition bagwaye igihe wayironga bakubwira ati kiraza gutanga lift ari mangetengete kuri kwimana ivyo birahari ufata bus cyo gasanga nk'inzu warayubatse sivyo gasanga inzu warayubatse ubwo hari icumba utinjiramwo ni wachubake bandi bitwa abavyeyi niyo muurira Unaenda kwa Kiswahili nasema hivi chumba cha kuabudu sinzi ko Samata shako wazi Kiswahili si ndio chumba cha kuabudu wale wa jamaa oya rero jamaa changa abavyeyi hama oya bafise amatema atandukanye waza sema ni brother wazee so muri make mwese muravyize like muremera ko bibaho jenda ndemera ko bibaho ariko sindabikoresha jenda kijijwe ariko urabizi ndabizi man ndabizi umva Samantha rero ko adakijijwe rero arabikoresha Samantha ntaduteranye vraiment ndera gukizwa ni mu mutima we yivugiye kuri we uzi gute ko je nakije kumuruta razinera oya ivyo twita bakizwa ibujumbura urabizi abantu basengera mu Ornera nanje ndi mu mizimane wo mukizwa mu mijambo ndabasavye mu mijambo burya uze kuraba ivyo bibazo uzatubaza biraza kuguhindukirira nawe nije mfise mikoni je mbazi kibazo nabibazo musha jira Samata twakubaza ibibazo murusabande murusabande cyari duca amatara okay ikibazo ca kabiri ni umugenzi wawe wundi ukunda
wowe wundi ukunda wumva nyine ko ari umugenzi wawe ari proche uramuzi sivyo uca umubona deja uwo ariwe Jess ndakubwiye jewe ushobora kuri situation iyo ariyo yose sivyo ikibazo cose arimwo ushobora kubesha kubwiwe peu importe bica bikubako bica bigushikira ni ikintu donc des conséquences je ngira mbeshe vraiment kubera iva mbeshe kubwa kanaka ego kwera umukunda akavuga ati kugira ujya muntu ave muri kijya kibazo ari neza kubesha kumucungura no kumucungura basi ukabesha ariko no kwishinga umuntu kugira wewe have wo hasigara ego urashaka kuhishinga mugabo utabeshe sivyo ukoresheje uburyo donc mvuga uburyo bwo kubesha ukabesha ngo jenga ndamubeshe nera hamwe ndamubeshe ndakubwire basi example iri hafi jengera mbeshe muhira kwa banera sivyo nera rare mu gahinga ni nko oya apani ivyo nibisanzwe ivyo nibisanzwe wowe nta trouble nta kibazo uza kugira par exemple je kurunda gitahuye like nera rafise ingorane bagira bamufunge mugabo rero témoignage yawe urabizi yuko atari ya vrai ushaka gutémoigner pour que aba libre siko hama wewe birashaka kugarukako kubera donc bazosaba ma preuve quoi ntazufise mugabo tu te portes garant pour elle je sinzi ko uko nshobora kwa nagitahuye nuko nyene ukemera nk'ubu sinzi ko wavyumvise wewe okay wewe wavyumvise twishura bon ego ndashaka kubikora peu importe ikibazo cyose uza kugira bon oya nawe ntunoba niyibagi muga ndashaka kubikora dumwe parti nini wowe binkorera bon urazi ko maze gukorera byinshi même si turashika kuri ivyo niturashikaho ubesha oya wowe nturimo urumva rero wowe Samantha yo kwishinga agapfa umva misi niko sasa umva je ndicacho ngaho mwibarabara muri make no muga dumwe basi nawe basi hari uwo bikugira oya na jewe none hari uwo bikugira none wewe sama na jewe hari umuntu wo kwishinga je nkagira ikibazo kubwiyo ntuzi ko na Juliette na Romeo vyabaye mu vy'inkondo arabo anakufa bya dem nivyo Jean nawe ufa kubera umudemu apa abademu mwebwe munajijwa moye mbo umukobwa rimwe avuga ngo umukobwa ni mubi ariko burya nimba je ndagukunda ndashaka kwitanga ikimazi cyubaki ukavuga ati harabaye no bigira jewe mbo biva nka jengere ndemwe ningene meze nivyo maze kubona bo no one mu vy'urukundo no mu umugenzi none ari umuntu igeze kurimba ngo umugenzi ni iki numwe mugendana mutagenzanye burya umuntu azi signification y'umugenzi kwigura umugenzi umuzi kari umugenzi mutagenzanye urabikorane mugabo rero dans notre temps kuri iki gihe tugezeko ni gake umuntu uronka umugenzi none rasi ndiko ndavuga wowe parce que urabizi yuko umugenzi mugabo ni sinoronka babiri nka nera akosha wihangane ntanzigirimo umva rero ngirambe rero nk'inyambukira je no kwigura wewe ayoke amahoro arabonetse je no kwigura vraiment yive kweli ngapa na kucuza umusubizamwe nguma ndabisubira turi muri etage yakangahe ko no kwikoroka kwera wewe none sasa zinzi oya ba ariko menya yuko ivyo wonye hari umugeza cyo kwigura kameme uko Samantha yabivuze ashaka kwigura akahasigara kubwawe ivyo biriho kandi vyama vyabaye yego vyama vyabaye ubugenzi si kuja gusangira juste muri restaurant canke mu bihe biryoshe gusa hari n'igihe ukora nk'ikintu ukavuga dufate nk'ubu ibintu biri fréquent twama tubona misi yose nk'ubu nyamugenzi wanje akagira ikibazo akaja mu bitaro bakamusaba caution y'amahera menshi ntituvukana n'umuvyeyi wanje mugabo nkavuga okay Samantha kugira bamuvure ntigezwa gutanga amahera ngana gutya niyo mahera yonyine fise nta nikindi kintu ushaka kuyakoza donc
reka ndayatange kandi uzovayo haheze igihe kirekire umva ayo mahera sinzoyaronka vuba donc ntazongaruka ko vuba nkaca uraziganera ingemeze naguciye mu ijambo nk'ivyibo gushaka usanga navyibagiye kuba abantu bize kuri école Ruzave turi bagira kera umunsi umwe nari muhira nari mfise umuntu yabigije amafaranga caza umugabo mbona vraiment akuze mbona zararira ndavuga no mugabo kazararira bavuga bona ndamunegeye ngaha mu rupangu aho deja mfise amafaranga bambikije urumva amafaranga ni kuyatanga ku mugoroba aho ndavuga ati ko umugabo ari kararira reka ndamubaze ikimuriza azo umugabo kintu yambwiye yambwiye ati je maze imisi naragize accident imotangoze ngaha kuri poitrine iyi ni imiti ndayifise ndamahindwi yose ntajya ndagusaba umpe 5 ndabe kono basi no mana kabiri kwa marino miti yego umva jo musenda muzi yajarari kandi naho nakuye umugisha attention je nagenda sita ya ngora n'umutima ariko ndateba ndafasha wamo kandi ku mafaranga yande ya Samantha Samantha zaguza kuyatora ku mugoroba yego ariko Imana yarangiriye neza Samantha ntiyaje kuyatora ko nahaye wamo je naramwiguza ariko navuga ati je ngenda mwigure Samantha niyaza tutawasha fire basi je nibaza yuko iyo ukoze ikintu nk'ico Imana yaguproteje mugakama mugakora n'ubwenge hariho abantu babikora bariko barabesha canke ugasanga ndazi umuntu abikora mu kubesha nta mugisha uronka nera nta mugisha uronka akubikoze ukabwiza ukuri wa muntu kandi atanyungu nawe witeze uvuga uti umuntu azonsubiza bizogenda gute hariho n'ababikora kugira biyerekane ego ico bashaka kuba nti jewe reka ndabikore mugabo nta ntuze sindabifise ku mutima mugabo juste pour que abantu babone Samantha aratangawe Samantha uyo n'umuntu wa mbere kumbe ndabikorere kubera nyene ndonka amapeta abantu nyene bagume umva witera amashugwe dimo ivyo bibaho kuraba na intention y'umuntu gukora ikintu ego urumva ngaho nta mugishurimo okay ikibazo ca gatatu ushobora hagati donc urahitamwe ibintu bibiri uco disigura n'igitoma hagati yo kuba mu gihugu kiri extrêmement froid hakanye ku rugezo rwa nyuma sivyo no kuba mu gihugu hashushe ku rugezo rwa nyuma wotora iki bongo je nka jewe ndumva vyongora kuko je ukumbora bugenda yobeye je mvuga vyongora aho sindaenda pare arahashosha arahakaye uvumashira hagati na hagati eka ndamwunganire basi uraronse idiri rosidiri zibiri imwironkeye Dubai yindi yironkeye Canada no Paul Nord kwa hariya ni za Australia ni mugasinzi Paul Nord hariya ai zo diri zose ziguhemba amahera ngana mugane rucuraba nti wo prefera kugenda he bo je nka jewe aho no prefera kugenda no eba piga hapa na mavingi na koti moya kama ziza ba motari so poa tunatumika kwanza birateswa zikunuberewe chuba handsome boy ubushuhe ugenda uri gusa kandi vraiment nibiryoshe naho twora turatera imbere kugenda gusa vraiment wapi mugabo urashaka kwambara kikingirira chuba handsome boy exactly umva rero izi pod ufise urashaka gusigura kubera ora ugiye muri iriya klima uramaze kubona ugiye muri climatiseur agafresher ugira sindaje muri climatiseur nari uramaze kuja muri sona dinde no ata climatiseur barayijamwo canke barayatsa ukaja musi yayo urayijamwo mesa mituracanganyana none bujya ugiye mu muduga climatiseur yatse wigiyemo ante tayo nta kirunduzi nguraja muri climatiseur ni kirundi oya caje n'indege kuyijamwo ugo ruri mushaka kuvuga gwaje n'indege kuko ntaco mbwira climatiseur mu kirundi climatiseur n'akantu gahuha umuyaga hama ventilateur c'est la même chose maman hama différence ya climatiseur na ventilateur kwa iki zitavuga kumwe climatiseur ibiri hejuru oya hariyo ventilateur zo hejuru ventilateur hariyo zo hejuru nije confise miro batumeka muri prison tashima ndege itandana navuze ventilateur
Nera en fait Numvise ngo ventilateur. oya no Merci Kirundi no ventilateur. erega turi mu Burundi we je Kivuze mu Kirundi. C'est pas moi ni Samantha. oya je navuze ventilateur Va? ventilateur Ngo subscribe. Uciye nyibutse. Okay. Wewe watoye? bon je ndakunda ahantu hashushe Saba turakundana. Kwera? bon kubera nkunda ahantu hashushe ntibikenewe ku explique Tange siguro. Okay, ndabaza ikindi kibazo sivyo? Abaguhitishijemo kuba mwiza. Ano mwiza vraiment hamwe akuravye vraiment avuga ati bana Ivan my goodness uriya muntu baramucafye yariremye byagenze gute hama donc uri mwiza niki mugabo uri kirofa nta vyumviro ugira birapfuye mu mutwe vraiment uri nile bana ivyumviro vyawe biri hasi ariko uri mwiza mugabo vraiment nukuri nta muntu umwe ashaka kukwisha ufuma uhora basi ubagasa nyene bakwifotoza impande ni un statut niki urumva hamwe no kuba mubi kavuga turiya muntu yesu Nera ukiraho nyene sindaziheza none nahejeje ukiraho nyene no mba mubi angagira ubwenge no najewe urazi urashobora kuba mubi ukagira ubwenge bwinshi ukaza urinova ibintu ukakrea ibintu kwawo hamuka ugateba ukaba Afrique par exemple nka jewe ndi mubi mfise amahera kubera mvyara umwana mwiza chandondera umutipe mwiza nka jewe oya umutipe mwiza gute kandi urumva uba uri mubi bon sawa reka ndakubaza ikibazo umukobwa mubi afise inoti n'umukobwa mwiza bibe Nera atubwira ndagata uchagua umva ndakubwira ikintu kemo kwanza franga hiyo pesa msema ukweli pesa ni msema ukweli umukobwa mubi afisa amafaranga mana shaka ugenda bagera nkuko kajori tena mbona rari twagukimbia nyo kuko era ndabanira ushaka gusanga uri umukobwa ntuzi boss ndabizi biye byo kumwingohe na tia ko manani hapa urabibona genre nka jewe ndabibona mama sawa nkibi vyiwawe basi uravyumva rero sinebwa ahita gusigura uwo aromba je yuko nguru umukobwa mubi afise amafaranga n'umukobwa mwiza atakigenda kuko ajya amafaranga azogutuma wewe Samantha uba mwiza acavuga ati ari mu bico ronde gitipe nyene kibeje kuma kunoti di yewe egedine jina Samantha turaberanye turatuvyarana umviriza wowe tuvyaranye tuzana ka umva Samantha arazi ubwenge ni mubi mugarazi ubwenge nawe uri mwiza mugabo ndakenye ndi mwiza buke ariko oya mugaje noja muri showroom we noja muri showroom niki apora ducanganye mu genre muri nurazi to show room ahantu no hamagaza no hamagaza defile fisa mahera y'abantu babi y'abantu ababogari no hamagaza ndababwira ikintu kimwe nshaka mungirire defile ncagure kuko amakarite norondera we eje usanga je ntambuka muri mode avion naho nkawa muntu director atubwira niwoshikirwa ako ndi mwiza ntambuka niwoshikirwa fisa amahera wewe reka no ariko urumva nobwira ati kandi nogira communique kuri radio kuri televiziyo ku ma social media zose ni jewe ndakeneye umuti ujya mudema afisa amahera kwa ndakere umuti bazaranyataka muri maka bivana na ataka uri kuravuga sigura iyo ataki ya verbe nakubwira ya verbe wayibagiye yahiri umva rero ga sinzi kuri umudamu madame Nera sivyo uri umudamu cyangwa oya je niba kuvuze umudamu buvuze icubahiro
uranyubashe bisa navyo urumva rero gusasama none umudamu wande kwanza dans notre état umudamu wande nuko tuberanye ngo nta jambo uravuga jewe turabe ushaka nteri ngaha imbere za turabe ushaka nteri bon aracyari mademoiselle aho yosanga nayi mwambiza handi na zijya ntizikonta okay urumva rero gasama nukuri amafaranga n'ubwenge biratandukanye kandi n'ubwiza navyo nyine urumva bija ku kindi kintu nyene abo kimusa twokubwira nera nuko upfumuba mubi ugafita amafaranga kuko amafaranga ubwenge plutôt ufuma uba mubi ukagira ubwenge kuko niwamara kuba mubi ukaba ufise ubwenge burya bwa bwenge buragutuma kurondera. Bravo mukomera amashi mwebwe bama konwa rero matagira biciye ndaguha Ivan ndaguha vraiment t'inquiète pas yo gendi marisi mo filisi Mega niyihe yo niyihe nindirimbo yo niyo nindi All right okay hariho ikindi kibazo kivuga gutya baguhitishijemwo kumara ukwezi kose ukwezi kose 30 jours utoga urakangutse utoga no kumara ukwezi kose ugumufungura vya bindi nyene namba ari kaunga urayizi ubugari bw'ibigori bw'ibigori bwa bundi bwera cyane bwa VIP basi ubwire bwa VIP nibiharage ukazoga umubiri ukwezi kose hagati urumva yuko gumugi ivyo nyene ukwezi kose no ku akibirage babikaranze bikaranze mu turengarenga oya birage gusa ego twende basi ukwezi kose mu gatondo mwijoro mu gatondo saa sita mwijoro mu gatondo ushatse kujya ukajya ivyo nyene saa sita uriye ukajya ivyo no mwijoro ukajya ivyo nta bintu byo kuvuga ngo haruhande ngo ashireho ngo turengarenga canke ibikini biki nivyo nye muce nibiharage sivyo hama no kutoga kumara ukwezi kose utoga uhita mwiki Jean utoga ukajya ibyo ushaka byose no urashaka donc uramara ukwezi ni woga mugabo ukaronka ibyo ushaka yego cyangwa ukoga ukaza urafungura reka unga nabi nibiharage asha je ndakunda kujya okay umva rero no kwemera nkareka koga muga nkajya uri umukobwa none icana umukobwa n'isuku we rasta oya rindi yatwenda bukebuke uvuze ati urakunda kujya sinabivuze kari munini ugahari umva ubu deja kari munini ya deja uko birakunda none je nase ko ntari munini none barangana na nera usanga ama vitamine abutse bon je ndabyibushe kandi ndabizi umvize ndakubwesa amata rero and I'm proud yeah seriously hapo sasa je cyo nohitamo bo je nka jewe sanzwe nkunda nundi nivyuye sanzwe nkunda nkizonje ora nka jewe bose ukwiyemera sindi ko ndihaye imbeza kamera za Intahe TV sivyo jewe shaka sama umpubugari kuva itariki imwe ushaka kuyindi tariki sivyo ubugari ubumpe bo nka jewe njagake ako ndabironse bana ndashije na bien bumpe mu gatondo saa sita mwijoro akuna barisha gasosi urumva aho jinda baho ariko nishuye ku kibazo batubajije je no fuma njye n'ibiharage ariko nkoga erega honye nico kibazo honye numva ndakubwira sama uri izonja bavuze ngo koga umva ndakubwira bavuze ngo koga ntibavuze gukaraba je ndashaka kubandanya nkaraba ku maboko gusa kugira uki ndakaraba ha none sama okay ndagutume nk'ahantu quelque part sivyo bavuze ngo ujya byose ko ntiwoga ugaje dufise ebana ingonera kandi nakarabye erega gukaraba mu mazi akamoto kari bizarre sinzi aho uje kujya nka pizza ndabizi ko mwe mbona ama pizza sivyo uje kujya pizza nera atoza amaje na 20 amplis rumukobwa none rumukobwa se ucumera nkuko na sagata resa umva none wewe donc ama parfum a favoriser iskurike
no ntafavoriza isuku rike muga kujya yavuze ngo ncanza ni gutyaye muga afuka byinshi umviriza sama none nimba umuzungu yarakeye ico kintu cyo kumota sivyo ico cyo kumota wavuze ukunda kurya utokoga no karaba none sinakubwiye guhira none mu maso urakaraba ndeka gusa kugira dushe muga gukaraba ndakaraba gukaraba no koga ntaho bitandukanye oya biratandukanye koga muri make hariyo koga gufata dushe hama hariyo no gukaraba kuminwe mu maso maboko mviriza wewe sama hitamwo wabyumvise nuko hoga amazi ntimubona nuzoyanwa none turaba ntaco je ncaguye kujya nawe ugacagura je nacaguye koga nacaguye koga nkajya bwabuga ni sivyo kanera nanje nacaguye gufungura twoza turagabura man aho baye umugore wanje twokwahukana vuba sawa ko ndumumenga ari ibintu tutohurizako aguma gucamwo atsinzwe aca gucamwo acagomba kujahura okay ikindi kibazo ni niyihenja utojya nawe kubwira ati utabiriye ndakwica utari ibiriye urapfa niyihenja uvuga uti aha noshaka nkapfa naho hoziki niye je nta ihariza umwungu sama je umwungu kandi kiri mu bintu vya mbere kandi biryoshe gaho umwungu je caranani usode wapfa umwungu kirabisha ukwemera ugapfa okay dufate ko hateye inzara like asigaye imyungu gusa mu gihugu wavuga uti je ni mu ndeke ucutimbirako ariko jewe nera nukuri jewe bati ngo ikintu nujya kugira umuntu ntibanyice ugufuma wihata gwarosoroka gaca rucayije ukagenda ufuma wihata urihata kugira ntibakugire nabi ndabeshi gasama uvuze ngo umuhungu oya hari ibintu nawe bisanga biri bizarre sama kumbe nukunda kujyara kubeshera vraiment burera kubeshera nera nk'ivyo bazo bikora bazo barigeze kuba mwigisha muri crèche ndikomba zibazo za bebe oya kweri ki muri crèche ko bajyama ko matera bagaca bavuga bakanywa icyayi wewe wanyoye icyayi nta cyayi naguhaye okay mbiriza niyihenja wojya nk'uwavuze ati ugira upfe ugira upfe mu minota mikeyi Ivan uzopfuye vuga ikintu ushaka kurya ikintu nshobora icari cyo cyose uraza kukironka nikihe wojya ico shaka cyose no kironka kugira sive no umva ugira upfe ngira mfe bisaba yuko ikintu nojya kugira simfe oya dernier repas yawe inje yawe ya nyuma wojya nk'ubizi kugira upfe mu minota 10 yalitaba imana je ariko wazemura muravuze ikintu keke bano tunyaguva wewe nabitinya mugabo okay turi navyo nabitawe ubu nyene mu minota 10 dapfuye ni yeki ndago ijya mu kanwa cyangwa cyo kunwa okay cyo kabanda kubica kunwa wazi ico kujya kuko vyongora nera hari amata ninda narahenza ngamvuge mu mvugo ngereranyo sivyo ko turi imbere za kamera sivyo hari imvugo ngereranyo nyene cha westima ndacanda kubwire mu matwi oya vuga nanje ndavyumva hari amata koregwa kuri rya barabara je hariya kuri poro na nubona nganye ni kuragenda nta uri kurabona gasamata wewe uja kuri Shanike ari ubushiye kure aba oya va kuri poro kuja mu ruvumera sivyo hamwe hasa na bleu hari amata koregwa hajya no kwiramiza kuko na Yesu baramuramije sipongo kumuzaraba Brarudi Jena mvuza amata we amata bakorera muri Brarudi cyangwa muri nature navuze mu ruvumero umanutse neza none se honyene yavuga uko ni hariyo yaourt yitwa Amstel
wonywa yaourt Amstel. Voilà. C'est vrai. Biriko. Mabati dans 10 minutes. Ujya mu magira agira shinuki ni gushina kanisha no gupfa. Uri mundu ne Amstel imwe. Cyangwa wonwa gushika upfuye. Baje bafise nkaxe yugukwega imiringoti. Izana tujya tuna mu mumo. Kino umushara wose mu kwezi nza ndabanga kwa ngakade karingoti mu. You guys. Uri kinyota bro. Okay. Izina ryawe ry'ikirundi yitwa gute? Izina ryanje. Nitwa Ndayiziga. 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 Nawe? Jewe nitwa Dukundane. Dukundane. Yo. C'est vrai? Dukundane canke uri kuri dérange? Ari karandraga. No ushaka identité. Okay, sawa. Okay. Ndayiziga. Izina ryawe hamwe bakubwiye urihindure. Donc utegeza kurihindura. Bakama mahera. Oya namahera baguha. Ahubwo kutegeza kurihindura. Wocha witwa gute? Nk'iryo Ndayiziga rikahava ariko iva rikaguma. Dukundane iva n'iryo pasi. Dukundane iva ko iki dukundane? Iryo pasi. Okay, ndaritoye. Je no kwitiranwa na son excellence. Ndayishimiye iva birajanye. Bijanye niki? Niryo iva nyene. Aramaze usanga adashogira iki? Gufatana. Okay. Ugasanga nka ornera ngo yitwa oya zamura rya ornera. Eko. Adisi umunitwa. Ujya bamutaze korera ba. Eko. Okay. Jewe onyene twege kera abantu twavutse kera abavyeyi baduha amazina maremare. Je yaba nkenera yaba bishoboka ko ndarihindura no kwiya akazina kagufi. Kunda. Donc ni muri ya prétexte ne yadukundane mugurumva ko yeye kunda. Wa. Urumva mwese. Wewe ni Ndayishimiye, On the mic. All right. Ni kihe kintu Samantha ni ikintu gituma uvyuka chaque matin uvuga uti ndavyutse ndikanguye ndi obligé ni giki? Ikintu ca mbere mvuga nti ndavyutse n'ikintu bon nico kintu mvyuka, right? Yaba byo kunda ukaguma bikunda ukaguma uryamye ukigumira mu gitanda niki dufate ko bishoboka niki ikintu cotuma uva mu gitanda? Bon ivyo gusenga tubikuyemo ni kurya. Bon naje apare yanje havuyemo gusenga. Oya urindi havuyemo gusenga. Nkoje iyo mvyutse nzi ko nkora après-midi prioritaire yandi sport. Ariko mbanza gusenga. Ariko iyo nzi yuko ntaja ku kazi unapiga pongi paka kabisa ndaryama aca ndaba ko umukozi nimba yatetse cyane mbanza kujya mu restaurant aca nata ya decapotable yanje mwabura nazako aca ngenda gufungura aca nigaruka aca nita ku kazi ariko prioritaire ya mbere ni maombi gusenga. Wow, ndabikunze ko mwese ikintu cambe cyo motiva kuvyuka no gusenga. Iriganira atari amasengesho nituba tugeze ngahawe. C'est ça. Ikibazo ca nyuma rero kugira ngo du clôture kandundura rero vraiment kandi muvugisha ukuri vraiment nataconza kubafasha. Ntubaze ibibazo byo gukunda. Oya. Mbega ndacibagiye. C'était ma question pas mapenzi. Sivyo gasamata. Ewa. Aza ibintu byo gukundana je canja muri mode vibraire. Canja ndavibra gusa. Bavyumvise ne? Par exemple quoi? Okay, ikibazo ca nyuma ni
ni igiki kintu kuri wewe sivyo ndakubwiye ati turaguhaye ukorije sivyo ukorije wewe physiquement nagira mvuga ngo physiquement ni igihe kintu wohindura kuri wewe ntango cyangwa se amata tangura bon tangura wewe ni umwanya wo kwiyumva je niravye ingene meze nera ingene imana yandemye nta gihari kuko je meze neza kuvyo nshaka vyose imana yarabimpaye kandi igihe ndema oya basi ingene mejewe meze ingene basi ndemwe cyangere mpagaze byo gasamanta ivyo mfise basubu kuko nkimara kuva mu nda kwa mama deja imana yamaze kugira iki kubimpa kuko biva n'imibereho jewe ndimwo canke uko ndiko ndagira iki igenda cakura je ngaha vraiment hakuna kitu inaweza kabadilisha kuko vyose vraiment niko top byose ni gudu Samantha rivyo hindura je nawe ndabimuvugira mvugira twumve ko ari byo bon apa ntuavuga yuko manzi umva ndakubwire ndiwe ndabona kuva kare ndaba ngaha mugabo no kumenyesha yuko jaza kibazo bintera uko ngana c'est ce qui fait ma personnalité nacho hindura bon ndiko ndaciyumvira ndiko ndamazi ngo ni je nisemo semwa ndiko ndaciyumvira mugabo sindiko ndakibona nacho ndiko le fait yuko ari kintu urinda kwiyumvira hari gihe hari abantu usanga bafise ama complexe ya y'umubiri wabo ugasanga hinge gatomeze ugasanga afise urumva ugasanga afise genre arirabura gose nkujya kwa Beni koko ati je vraiment imana nkagira inzobe buke kurusha ngagata umva ti vraiment ti jewe no bikora sivyo nakarorero hari abantu baba bameze gucyonya mugabo ni bagira ama chirurgie esthétique quoi urumva ikibazo washitse kuvuga mu majambo make n'umuntu nk'umuntu yo guha chance yo gushikira umuchirurgie esthétique akakubwira ko azopea operation yawe yose wogira iki ukuboko ya mugabo we navuze ko ari bimba bimwe no si bihimba bimwe mugabo je ndagira ikibazo ngiye kugura impuzu irankwira mu nda mugahageze ku maboko ugasanga ni nkwi cyamba bije kugira ibintu byo kwa justa cyane canja kurondera tayeri abandi baragabanya je ndongereza abari w'ispace bon none sinca ndondera gatisu canke cyo bituma nkundi mpuzamako mareba rikorera canke atangaha nkongereza ngaha Seigneur mugahandi hose vraiment ni bien ariko rero sama nani ndafise ikibazo ngira mbaze nera nera nawe we ico kibazo watubaji twashaka duhinyisho yego jewe kandi jewe iyi video aza kwira umuntu ngira mvuke Cengiri mutoye hingi nagize buya ndacakora wiki Ngiri muto bora bambwira ngo bora bambwira ngo oya ndabiretse vya twakubaje ko oya ni bon okay jewe ikintu no hindura no bamuremure vraiment kurutaha bon sanje ndi muremure mugabo no rutaha iyo tubonanye manda mubwiye amadefonera afise ubugufi yego Jesse ndi mugufi man iganira rindira none duhagaze ndakoshuwe no kujya menye mu mutwe oya duhagara tuza guhagara emission yeze nera wowe vraiment ndakora ingene uteye siningana kudrag vraiment yuza kuronka uburebure basi nka Beni sivyo uburebure nk'ubwa Beni Beni uyu rindira yakosha uburebure yuza kuburonka vraiment urakademo vraiment abantu baboze uwa waranyemeye barate ivi kera urumva wamoye ubugufi oya ubonye
nopfa kwandara nzokura je ndacakura ndacari mutoya so ikiganiro cacu yari duchill twariko turagerageza kuganira nk'abajama kugira ngo turabe ko umunsi wo kwegera imbere niki entertaining abantu bariko baratwumviriza abantu badukurikiye ego reka dushimire cyane abatumire bacu baje muri Power TV twize ko bazogaruka twibutsa kandi aba subscribers bacu yuko turi kuri Amaria Lux Hotel umuntu wese adukurikiye ashaka kuza mu gisagara ca Bujumbura umwanya wose cyangwa kaza muri ville ngaha hariho buffet kandi hariho buffet bateka neza cyane vraiment kuri muraza kuyibona bateka neza cyane bafite amashambre meza na nyene murayabona muzoronka kajya ko kuyabona kandi nahantu hari haryoshe kwideplacer ego hama ni Samantha ni Ivan nizera ko bazogaruka kandi Samantha turagushimiye cyane ku kanya duhaye bon ego nanje ndabashimiye kubona narose kwanza opportunité yo kuza ngaha parce que je ndabona na view yaho ego iri top tagushimiye Ivan ko ashoboye gushika ngaha anya twizeye kuzogaruka ntitwagutumako nenda bashimiye cyane gose kuba mwatwiyumviriye ko je na Samantha amatubwira abakunzi ba Power TV bagende kuri Facebook bandike Power TV yes na Instagram reka manze meze ko bagende muri Facebook bandiko Power TV bagire kakaboro kagakengeri baze barabona ama notification si bose bazi bijya by'ibifaransa ko bavuga mu kirundi cyo bagenda no kuri YouTube sivyo ba liking bagira na subscribe bijya byo ku liking nyene cyabagira na comment baduteza imbere natwebwe sivyo tubabwira yuko Power TV ibakunda tubabwira cyane gose Imana ibazigame tubabwira yuko vuba tuzaza no mu masite tubabwira ati Power TV yahashize ku bintu biremere cyane gose ego merci beaucoup merci beaucoup murakoze cyane turabashimiye mwibuke kugira subscribe mukore no kuri kajya gakengeri kugira ngo notification video nshasha ije mubimenye mutarinze kugira ama recherche amaramera ni Ornella kuri micro turabashimiye cyane mushika kugira ibihe byiza peace